Haleluya. Mirongo ibiri na rimwe ku murongo wa mbere. Imana yakugiriye neza, Imana yangiriye neza kunyongera kubona uyu munsi. Nigitanga Haleluya. Indoto n'ibindi tuzikomeza ejo. Tugomba kubwira ijambo. Imana yampaye kuri bazindutse. Bwana sifiwe. Ndavuga ngo uhoraho agendera Sara nk'uko yavuze, kandi amugirira nk'uko yamubariye. Sara asama inda abyarana na Aburahamu umuhungu mu butama bwiwe. Igihe cyashinzwe kimwe Imana yari yaramubariye nyine. Umwana Aburahamu yabyaye mwita Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umwana wiwe amaze iminsi 8 avutse nk'uko Imana yamubariye. Aburahamu yari amaze imyaka 100 igihe yabyara umwana we Isaka. Mu gatandatu niho hari ijambo Imana yavuga ngo Sara aravuga ati Imana irantwengeje kandi abazobyumva bose bazotwenga nkanje, bizobatwenza nkanje. Hari uwogize icyo abarira Aburahamu ngo Sara azokonsa abana, yamara ambyaye ku mwana w'umuhungu ubutama bwiwe. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Ubu ni ubutumwa bw'Imana. Narivuze ngo ni ubutumwa bw'Imana. Imana iraguhaye iri jambo muri iki gitondo. Sara yavuze iri jambo, nawe Imana iribwiye wewe. Wumve ko riri mu mwanya wawe. Haleluya. Umve nkaho uri kuravuga aya majambo. Umve ari nkaho uri ko urasenga isengesho Sara yasenze. Sara inyuma y'imyaka 90 abyara umwana w'umuhungu. Aburahamu ngo amwita Isaka nk'uko Imana yari yaravuze. Yazi ni Imana yakubwira. Yarindi Imana yakubwira. Cakindi Imana yakubwira. Cageze. Sina muda mrefu. Cakindi Imana yakubarira. Yasezana mwavugana. Mwimwavuganira mu cyumba hahandi. Kimwavuganira kuri wa musozi. Kimwavuganira muri wa rushengero. Kimwavuganira ngaha. Cageze. Amasezerano yiwe yageze. Ngo Sara aratwenga. Akajambo Imana yamuhaye akavuga ngo Sara aravuga ngo uhora harantwengeje, n'abazobyumva bazotwenga. N'abazobyumva bazotwenga. N'abazobyumva bazonezerwa. Haleluya. Imana yo mu ijuru ari ikikoze. Ndavugana n'umuntu ari hano, hariho icyo Imana ikoze. Hariho icyo Imana ikoze kigiye gutuma wibagira ko warize. Bibiliya avuga ngo Abisirayeli bagiye i Yerusalemu ngo bace mu mwonga witwa Marira. Imana ikawuhindura mu mwonga w'amariba. Nawe hari umwonga wari umaze nk'igihe, uwo mwonga urawusohotsemo. Hari ikibaya wari umazemo igihe kirekire, wari wagitebeyemo igihe kirekire, ariko Imana ivuganye nawe ko igihe cyo kugisohokamo kigeze. Sinzi ko hari ubyumvise ibi bintu, byumva nyine bene byo. Hari ahantu wari utebeye, hari ahantu wari umaze igihe, hari ahantu wari umaze amezi, hari ahantu wari umaze imyaka, ariko Imana irambwiye ngo ndakubwire ko uhasohotse. Muri iki gitondo cy'uyu munsi, tariki y'uyu munsi, igihe cyo gusohoka aho hantu cyageze. Izina rya nde? Sara ngo araseka.
aravuga ngo iyi nkuru n'abazobyumva n'abazoyumva bazotwenga. muri mwebwe hari nk'abantu bamaze kwiyakira wumva nyine ko bitagishoboka bitagikunda. imana yacu ni imana y'ibidashoboka. haleluya. sindiko ndavugana n'umuntu afise ibintu abona ko ashoboye, ndiko ndavugana n'umuntu afise ibintu abona yuko adafitiye umuti, adafitiye inyishu. uwo niwe imana yanumye. ashobora kuba umwe canke babiri bari hano, ikibazo si cyo kubyakira mwese, ariko harimo umuntu afise ikintu yaburiye umuti, yaburiye inyishu, yaburiye igisubizo, ariko imana ivuganye nawe ko igiye kugikora ku buryo utwenga. urakoze mwemuyera kubwira ijambo. imana igiye kugikora ku buryo useka, n'abazokumva iyo nkuru yawe baseka. wowe byakira imana iguhezagire. ngo masengera umuntu muri aka kanya abona afise ibintu byamunaniye, abona afise ibintu baburiye umuti mu muryango iwabo, baburiye umuti ku kazi iwabo, baburiye umuti mu rugo, ubona byanse, ubona ukeneye umuti ku mana. muri iki gitondo hari icyo imana igira ikora. sideni ryakunaniye kwishura, ariko imana igira iri kwishurira igutwenze mu izina Yesu. kandi hari uwo imana ibwiye, ndamwumva rero. wacanganikiwe, wabuze ukubwira, ufise ubwoba ko ushobora gufungwa, ufise ubwoba cyangwa ufise ubwoba bw'iyo ndwara ko ibasha kukwica, ariko humura, imana ivuganye nawe ngo igiye kuza kukugirira neza ku buryo utwenga nk'uko Sara yatwenze. yatanguranye agatwengo kavuga ko bidashoboka, waratwenga hamekana muze ateko Sara kutwenza, tukubwiye ibikomeye ugatwenga ariko yatwengeye mu mutima ati vugire mwigendere. ariko ujya nyene kajya kanwa katwenze, agatwengo kagahemo, aragiye umuntu atwenga agatwengo kagahemo cyangwa agatwengo nyine uco kumva kagatwengo twengera indani mu mutima ati vugire sha nuko himbye sha, ivugire nuko iwawe bimeze neza, ivugire. haleluya. ugatwengera mu mutima ukumva ko bidashoboka, bidakunda. imana y'ibifadika, imana y'ibiboneka n'ibitaboneka, imana yakubumbabumbye. haleluya. imana ihereza ibyatsi guhumeka. bizwi ibyatsi bihumeka, ibiti bihumeka, amafi itunga, amafi ikayatungira mu biyaga, nta sitoke y'ibyo kurya agira, ariko irayatunga kuva ku wa mbere kugeza igihe yashingiye, ikayatunga ikayagaburira. haleluya. mwigeze mubona amafi yo mu mazi bayavagisina? ariko irayarinda indwara. mwigeze mubona hopitale y'amafi? mwigeze mubona hopitale y'inyoni zo mu kirere? imana irazivagisina, ikazirinda indwara, ikazirinda ibyorezo, ikazikingira, ikazigirira neza, irinda inyoni, igaburira ibikoko, ibyitayeho. nawe yambariye ngo ndakubwire ko igiye kugukorera ikintu kiza kugutwenza. gukorera ikintu kiza kugutwenza, kiza kugutwenza. uraza gutwenga, n'abantu baraza kucyumva batwenge bati ibitwari ntitwamushyira kuri lisite, ntitwamushyira ku rutonde, ntitwamushyira ku mwanya, ntiyarimo mu bantu bari kugirirwa neza, ntiyarimo mu bari kuronka kajya kazi, ntiyarimo mu bari kuronka umwana, ntiyarimo haleluya. imana ivuganye nawe ko igiye kugukorera igitangaza, ko igiye kugukorera ikintu kigiye kugutwenza mu muryango wawe, ko igiye kugukorera ikintu kigiye kugutwenza. ugiye gutwenga, uhora arantwengeje, n'abazobyumva aransekeje, n'abazobyumva. uzobyara
arategeka ahitira byakira nyuma y'imyaka. Haleluya. Yisanga ariko arategeka ariko araganza. Nyuma y'igihe runaka inzozi zawe zirasobanutse neza. Icyo Imana yantumye n'abantu bari mu mababaro, n'abantu bari mu bibazo, n'abantu bari mu ngorane. Kuri uyu munsi wa gatatu n'abantu babona ibintu bidakunda, abo bantu Imana irabaciriye akanzu mu izina rya Yesu. Buriya ngiye gusenga size 30 zonyesheje, ariko Imana yampaye message mwikoze. Si igihe cyo kurota, ariko ni igihe cyo gusobanura ibyaroswe. Ntabwo mubyumvise. Imana iguhaye capacity yo gusobanura ibyaroswe, ariko mw'abantu b'Imana murahari cyane mwatashe. Imana ivuganye nawe, ugiye kuba gasobanuzi k'ibyaroswe, kuko naba mubyizeye vuga haleluya. Muri wewe mu muryango iwanyu hari ibintu byaroswe batagira ubusobanuro, ni wowe ugiye kubisobanura, ni wowe ugiye kuba gasobanuzi kabyo. Ugiye kwisanga uri gasobanuzi k'ibintu bikomeye ku buryo uzotwenga nati none uyu ni nani, uyu ni mimi au ni mtu mwingine. Ni wewe nyine Imana igiye gukoresha. Ugiye gutwenga, uzotwenga wisanze ari wowe uri shefu. Uzotwenga usanze ideni ryarishwe. Uzotwenga usanze ingwara yarangiye. Sema haleluya. Haleluya. Sema amina. Hano muri mwebwe intahe zigiye gukurikirana, intahe zigiye gukurikirana. Cyane ko ndabwira abantu bafise imitekerereze yo hejuru, apana ababebe, abantu bakuru, abantu bamaze umva. Imana ivuganye namwe abantu bamaze gukomera, bafise ibitugu byo guheka ibintu bikomeye. Imana igiye kubaguheka ibisubizo bikomeye. Ugiye guheka bene wanyu, ndugu ya umva kavuga kakana. Imana yatubwiye ibintu bikomeye kwishengezo dukoresha. Murabyumva? Izo dukorera ni wowe ugiye kuba umuyobozi wacu. Baza Imana izozana abandi bavuye hariya hirya no hino, ni wowe ugiye kuba twiyo. Niko ndabwira abantu baciriritse cyangwa bashira, niko ndabwira abantu bo ku rwego rwo hejuru, ni wowe Imana igiye gukoresha mu izina rya Yesu. Ni wowe Imana. Dawidi intabwa uwatawe uri nyuma y'amateka, niwe Imana yakoresheje kugira ngo igihugu cya Isirayeli gisubire mu mwanya. Ni wewe reka, ni wewe reka, ni wowe ni wewe nawe uzotwenga none. Uyu ni jewe. Haleluya. Muri mwebwe hicaye abamiliyoneri, abatunzi, abantu bakomeye, abantu bafise imiryango ikomeye, abantu bafise ibintu bikomeye, abantu bafise ubuzi bukomeye, ama entreprise akomeye. Ariko achavuga ati ama entreprise sineze. Hari abariko barakwigira. Kibazo s'amashure, kibazo ni igihe cy'Imana. Mana yanje we. Kibazo s'amashure, kibazo ni igihe cy'Imana. Hari abari muri za Harvard bariko bariga ku bwawe. Kibazo si icyongereza. Bikana babwiza ukuri. Imana yabwiye Mose ati nawe utazi kuvuga, hariho mwene wanyu Aroni azokubera akanwa, nawe uzomubera nk'Imana. Ibi bintu ntabwo mubyumva kuko imitekerereze iri hasi cyane. Hari abandi bariko bari ikibazo s'amashure, ikibazo s'icyongereza. Aegide barize igifaransa n'icyongereza n'abandi. Ikibazo s'amashure, ikibazo n'igihe cy'Imana. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu ibintu bikomeye. Nambo byizeye byakire. Byakire mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhanuriye ngo ni wakire ibintu bikomeye muri iki gitondo ku buryo uzotwenga. Sema haleluya.
ikibazo si imiryango, ikibazo si aho uvuka, ikibazo ni igihe cy'Imana cyageze mu izina rya Yesu. Amina. Usibabaike juu ya masomo. No. Haleluya. Kibazo sama CV kandi babazi. Ushaka kuvuga byinshi kandi usakanya gitoya cyane. Kibazo sama shuri. Kibazo si imiryango. Kibazo si CV. Nenda babazi. Mordekai yatanze CV. Yosefu yatanze CV. Yavuye muri prison azamuka hehe? Kibazo si CV. Imana yabishatse ubunyene wo kwisa. Kandi sindiko navuga ngo yabishatse, Imana yamaze kuvyemera ku bantu bari ngaho. Kibazo si imiryango ngo cewe ngo nta miryango mvise Bujumbura. Ikibazo irahari, Imana yarayiteguye, abantu bakomeye yarabateguye. Ikibazo nuko igihe cyawe cyageze. Abakwiye ubaha ide bagahita bayisha mu bikorwa. Mwakira ivyo bintu mu izina rya nde? Rya Yesu. Inzozi yaraziguhaye yageze kuzirotora. Inzozi urazifise hasigaye kuzirotora. Umuntu abasenge abantu bafise bidashoboka, bafise bigoye, babwiwe ko bidashoboka. Nta n'uwabikubwira ku bwenge bwe bwakati ivyo ntibishoboka, abiwezekane hata. Ngiye kukubwira ngo birashoboka kubw'ijambo, kuko ijambo rihindura. Haleluya. Hari icyo Imana yakugize. Umukozi w'Imana. Uri umukozi w'Imana. Yasenge. Kibazo abantu bafise. Kibazo abantu bafise bari amateka yabo uyu munsi. Imana ntiyigeze iremwa. Imana ntiyaremwa. Nigira se. Imana nigira se. Nigira na nyina. Yisanzeho. Utabyizeye ore kwakubira kuraba. Ariko Imana yisanzeho. Kandi yisanzeho n'ibyo dukeneye byose. Kandi Imana nukayimenyere. Imana sumukizwa. Waruvyumvise? Imana sumurokore. Imana sumukirisitu. Imana ntiyakijijwe. Yigeze ko ibyaha se. Iyo vocabulaire niyo ngaha. Iyo vocabulaire ni y'abanyabyaha. Niwe ibwira Imana ngo Mana ngo uri umukirisitu. Burya ntiyigeze ikizwa, ntiyigeze ikora ibyaha. Ifise kamere nk'izacu. Mukayimenyera Imana, ni Imana ifise imbaraga. Haleluya. Gihona uraba abarokore bagenzi bawe baguhemukiye bagize gute ukashaka kuyigereranya na no. Imana ni Imana. Ibiboneka ibitaboneka. Imana ntabwo ijya ku meza y'umwana, ntabwo ijya kwigaburo ryera. Ni Imana ikiranutse muri byose. Ndakubwire vocabulaire itaba muri dictionnaire y'Imana. Ndekubarira. Vocabulaire itabamo ijambo ntibishoboka. Ntayirimo. Ijambo ntibigishoboka, iyo vocabulaire ntayirimo. Ijambo vocabulaire karabaye ntayirimo. Imana umugenga w'ibihe. Ahagaze hejuru y'ibihe, ahagaze hejuru y'ibyo ubona n'ibyo utabona. Komera Yesu amashi mu izina Yesu. Umuntu wese yumva afise ikintu wumva ko ubwira
imana itigeze iremwa, imana itagira iherezo, ibera si cyarimwe iyo turi, iyo niyo muri kumwe, iyo niyo muri kumwe. Haleluya, iyo niyo iri kumwe nawe. Uritagiye kubikora ku buryo maramaza n'abaganga, maramaza n'abaganga bari barakubwiye ngo genda urindire gupfa. Haleluya, genda urindire gupfa. Erega bugaca, erega bugaca ukongera buga, ejo buzoca nahijya ejo buce, n'ukwezi tuguheze, n'umwaka tuwinjiremo, n'uwundi tuwinjiremo, n'uwundi tuwinjiremo, tuva mu bwiza tuja. Mana ndasenga babona ibintu bidashoboka, babona ibintu bidashoboka. Abo nibo wantumye ko kugiye kubatwenza, abo nibo wantumye ko kugiye kubatwenza. Uyu mukobwa ananiwe arushe, uyu mudamu arushe ananiwe, uyu muntu arushe yihebuye. Mana ndasenze mu izina rya Yesu, 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 ndasenze Mana gukora igitangaza. Urakwiriye mwami w'abami, urakwiriye mucunguzi, urakwiriye Mesiya, uraganje uri hejuru ya byose. Cyubahiro ni cawe, inahe zikurikirana ukunye wanyemera ukazamura ibiganza cyane. Mtu akipandisha mikono, manake birasobanurwa ngo vita inamushinda. Iyo uzamuye ibiganza uvuze ngo intambara irananiye, urugamba rurananiye, ndatsinzwe. Uhoraho arimanukiye ku buzima bwawe, uhoraho arimanukiye ku buzima bwawe. Uri Imana igira neza. Ndagushimiye ko aba bantu batabaye, nanje bya bindi nabona bidashoboka. Mana, cya kibanza twabona bidashoboka, urakoze mpemu yera. Ya mamiliyoni twabona ko ari kigoye kuri wewe, mwami Yesu ndagushimiye ko yaduhaye, ndagushimiye kuducira inzira, ndagushimiye Mana, ndagushimiye Yesu, ndagushimiye Mesiya, ndagushimiye kutugiriye neza. Cyubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana nabigukoreye mu izina rya Yesu, irabigukoreye. Ndazi ko hari umuntu hano azoshima ejo nahijya hejuru yazoba ari abantu bakora shima Imana ibintu bidashoboka Imana yabakoreye. Mungu awabariki sana.